Turabaramukije mwese bakunzi banywanyi bacu mubandanye mudukurikirana aho muba muherereye hose, abadukurikira muherereye mu bihugu biri mu karere, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Ibintu bibandanya gukomera mu gisata c'umutekano, mbere kandi no mu gisata ca politike ibintu ntivyoroshe. Abategetsi bakomakomeye cane ngaha mu gihugu biraboneka ko batorohewe na gatoyi. Muri abo bategetsi batorohewe na gatoyi harimwo umukuru w'igihugu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye avuga ko ari igihangange, ariko ngo biraboneka ko Varisito Ndayishimiye naho yita ko ari igihangange ngo mu mugambwe wa CNDD FDD ntago babibona kumwe, ntago bemera ko ari igihangange ngo kuko mu mugambwe boshatse kugukura baragukura canke bashatse kugutembagaza baragutembagaza. Ko Varisito Ndayishimiye rero kubabona ko ngo yapfunze Bunyoni yahora yigira umwami ngo bitamugira ko ari we gihangange gikomeye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi, ngaragomba kwibuka ko mu mugambwe CNDD FDD uwutwaye umugambwe ari we gihangange ahubwo gikomakomeye cane kuko atwaye abantu benshi cane ashobora kuvuga mu mugambwe bakumva ico abategeka canke abasaba. Reveriyano Ndikuriyo rero ngarashaka kwerekana ko ari we akomeye cane muri uyu mugambwe wa CNDD FDD kuko ari we afise abo yonyurako bagakura uwigize igihangange wese nka Varisito Ndayishimiye. Ngaboneka ko ngo kuba yarapfunze Bunyoni bikemera ngo yabonye ko ari we akata mugabo ngaha muri kino gihugu c'Uburundi, ariko ngo siko vyifashe. Reveriyano Ndikuriyo yamukuriye inkoni ku gishitsi nkuko tubivuga mu rurimi rwacu rw'ikirundi, ibintu ntivyoroshe. Uguterana amajambo bikomeje kubandanya muri hagati y'ivyo bihangange nyine vyompi, Reveriyano Ndikuriyo na Varisito Ndayishimiye. Ibintu birakomeye cane turaza kubibabwira. Nayo kandi mu gisata c'umutekano bati Niyombare General Majoro yavuye ngaha mu gihugu c'Uburundi nyine ari General Majoro hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho yaragerageje kuba yotembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko bikamuta kuw'amazi bakamugambanira, bamwe mubo bari bakoranye bakamugambanira, hama nyuma yo kumugambanira agaca umugambi wiwe yagomba gutembagaza ubutegetsi ntugegweko. Prime Niyongabo niwe mugambanyi wa mbere yahemutse ava mu mugambi bari bateguye wo gutembagaza ubutegetsi, ngo biboneka ko Prime Niyongabo nawe ari we nawe yipfuza ko ari we yawutembagaza ubutegetsi akaba ari we aba umukuru w'igihugu, ariko Niyombare nk'umusirikari vyaboneka ko yasa nkaho ari we muto kuri Prime Niyongabo mu bijanye n'inguvu bari bafise. Niyongabo yanka ko uyu General Major Godefroid Niyombare ari we yofata ikibanza co kuba umukuru w'igihugu agatwara abandi bari basigaye. Ibintu birabandanya gukomera cane. Niyombare ngo yoba ari ku rubibe. Varisito Ndayishimiye na maneko biwe abasoda biwe nyine ba maneko bajya mwahora mubona avuga ngo barangije ngo ba maneko bahejeje amashuri akaberekana ku murango habona akabemeza ko ari ba maneko, hajya bamwe nyine muri abo ngo baba baramubwiye ko ngo Niyombare yoba ari ku rubibe rw'igihugu c'Uburundi hakurije ngaho mu Rwanda.
ngo vyatumye rero Varisito Ndayishimiye arungika ingabo nyinshi cane ku mipaka ihana urubibi n'igihugu c'u Rwanda, ahatahora abasoda babajanyeko babatwayeko bahashinze inkambi zikomeye cane zirimwo ibigwanisho bikomeye kandi zifise n'abasirikari benshi. Ivyo rero biraboneka ko ngo boba biteguriye intambara, bati ese Uburundi nibwo bwoba bugiye kugaba vya bitero bahora bavuga ko u Rwanda arirwo rugiye kugaba ibitero? Varisito ati muzontera muciye muri Uvira, nange nzobatera nciye mu Kirundo njabuka nja i Kigali, iwanyu si kure ngaha i Kigali nzorara mpashitse. Ivyo nivyo Varisito Ndayishimiye yaciye yivugira, amavideo ivyabona birahari abivuga abishikiriza. None kuba ariko ararungika abasoda benshi ngaho ku rubibe vyoba bisigura ko yahejeje gutahura ko bagiye kumutera baciye mu Cibitoke? Yoba yaratahuye ko ngo Niyombare yoba ari hakuja y'uruzi Ruhwa rugabura igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi? Niki kinyegeje inyuma yo kujana abasirikari benshi muri ivyo bice vyo mu buraruko bushira uburengero muri komine ya Cibitoke y'intara ya Bujumbura, nahahora ari muri Rugombo mu ntara ya kera ya Cibitoke. Ubu niho bagiye barunda abasoda muri Mabayi, ni bishira mu buraruko nyine n'ubundi bw'iyo ntara yahahora ya Cibitoke, naho harashinzwe inkambi zishasha zihanamiye ikibira. Muri komine Mugina nayo yahahora, naho harashinzwe izindi nkambi zishasha. Hari abasoda batwawe ahazwi nko mu Kabere, abandi barajanwe ku Mugina na Nyempundu nyine ngaho muri iyo komine, kuri iyo misozi ihanamiye hafi n'uruzi Ruhwa, nk'uko amakuru agenda adushikira abivuga. Ngaho mu Kivoga hariyo abasoda batari bakeya bari hafi n'uruzi Ruhwa, bahanamiye hakurya nyine y'u Rwanda. Aho hose biraboneka ko bariko baragenda bakwiragizayo abasirikari kugira ngo bazogwane barinde igihugu nyine nk'uko bivugwa. Mu Rukana ngaho mu Rugombo naho hashizweyo abasirikare benshi cane, ibindi bigwanisho vyasigaye inyuma yaho, naho ngo bitaciye bijanwa mu nkambi, bifise aho baciye baja kubinyegeza, ariko ku buryo biramutse bikenewe vyohashika ku buryo bworoshe, nk'uko amakuru dufise, amakuru duhabwa n'amasoko yacu ava mu gisirikari c'u Burundi abandanya agenda bishikiriza. Hashinzwe ingingo zikomeye cane ku mutekano, ata munyagihugu ariko aragenda mw'ibarabara canke mu nzira kunyuma y'isaha 12. Buri munyagihugu wese ariko yahejeje gushika iwe muhira, kuko urarenza izo saha, isaha 12 batangura gufata abantu bakabakubita bagashaya, nk'uko amakuru ariko aragenda bivuga. Hari n'abafashwe bagiye gupfungwa kuri kino gihe, bapfungiye muri ayo makampi ya gisirikari, babagiriza ko bahungabanya umutekano. Bati ibi bintu biriko biraba vyoba ari ibiki? Ni gute abantu babandanya gutabwa muri yompi isaha 12 ko haba hakiri kare? Umuntu yoba avuye mu buzi, nk'abantu bakorera kure bagataha kure, gushika muhira bikagorana, ubuzi bazoca babuheba, bizogenda gute? Nivyo bamwe bariko baribaza ku bijanye n'uyu mutekano w'abanyagihugu kubiri kubera muri iyo ntara yahahora ya Cibitoke. Nk'uko biboneka rero batekewe n'icoba, kandi n'ubutegetsi biraboneka ko butekewe n'icoba ko umwasi yoba ari hafi kujabuka. Uyu Godefroid Niyombare akaba ari we bavuga ko yoba agiye gutera hamwe n'umugwi wa Rede Tabara, nk'uko amakuru ariko aragenda adusumira agenda adushikako.
wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.